30 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 mu karere k'ubuvuzi ka Kiganda hamwe no kwigenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 mu karere k'ubuvuzi ka Muramvya ibikishije mu mugambi bise twivuze twese ishira hamwe GBC World gifadikanye n'amashirahamwe COPED IADH baratunganije uruganda ku migwi itandukanye igizwe ahanini n'abajejwe intwaro abaserukira ibitaro n'amavuriro abarongoye amakomite y'amagara y'abantu ku mitumba abaremesha kiyago abihebeye Imana hamwe n'abamenyesha makuru. Urwo ruganda rukaba tunganijwe mu ntumbero yo guhimiriza kwijukira amashirahamwe yo kuvuzanya kugira haboneke ubuvuzi bubereye kuri bose. Kusigo y'amajambo amwe bere kuri jambo y'ijambo couverture sanitaire universelle ayibonye naje amajambo ariko atelier d'échange et d'information sur l'utilisation du risque maladie visant la couverture sanitaire universelle. Iyo jambo rero la couverture sanitaire universelle banze tuganeko mu majambo yoroshe mu majambo atagoye twifashije indangakintu canke definition y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. OMS rero ivuga ngo la couverture sanitaire universelle signifie que chaque personne peut avoir recours aux services de santé dont elle a besoin où et quand elle en a besoin sans être exposée à des difficultés financières. Couverture sanitaire universelle bavuga ngo ubuvuzi bubereye kuri bose niko ukunda kubinyanyira mu Kirundi bavuga yuko hari ubuvuzi bubereye mu gihe umuntu wese ashobora gushikira ubuvuzi akeneye aha bukenereye no kuvuga les structures de soins asa kuba hariho les structures de soins zikwiriye ahashakiye akagenda akaburonka quand ahabushakira hanyuma rero kirakomeye sans être exposé à des difficultés financières. Kubwa barahinyuza Bernard umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muramvya mu byo ajejwe harimo imibano inkino n'imico kama yaserukiye Buramatari w'intara ya Muramvya muri ibyo bikorwa akaba yifuza ko intara ya Muramvya nubwo hibonekeza ukudehukirwa mu kwitabira amashirahamwe yo kuvuzanya iyo ntara yosubira ikaduza ibitigiri ku rugero nk'ubwo yariko aho hambere. Icyo mwodufasha nuko twamaze kudehukirwa bamwe tukavayo kuba twitwaza ngo namaze y'umwaka musinigeze ngwazi hama wundi nawe akavuga ati najewe ndavye hako noja hajya muri tuvuzanye cyangwa ishiramo cyo kuvuzanya novuma nigurira agakama ati kubera ko ntanga make ariko hajya basaba meshi. Rero mwodufasha kugira ngo dutahure yuko kuvuzanya ari vyiza kandi utagwaye utabuhovye ahubwo tutuke guca dushimira Imana hako twidoga. Menyesha nuko basanzwe babiza bari ngaha yuko uyu mugambi ushigikiwe na leta mvyeyi leta nkozi kandi yabitanguye kuva 2006 igihe itanguye umugambi uvugisha abana ku buntu hama mu nyuma murabona buhagezwe aho bavuza bageze mu zabukuru. Murumva yuko leta mvyeyi iguma yitanga mugihe ivyo byose rero leta ninde leta ni jewe leta ni wewe kugira ngo leta ikore imigambi yose uwo mwene gihugu urimo. Rero hano mu ntara nziza ya Muramvya murumva ko tugejeje kure mwodufasha kugira ngo ibitigiri biduge kuko nkuko tugeze kuba ba mbere kumbuye muri 2025 umwaka muzamwe ko murasozera uyu mugambi w'imyaka 2 muraza kuyitubwira neza Muramvya
tuzobe mu ntara za mbere muri zitandatu muri ko murakora n'umugambi zatahuye kuko twebwe twari dusanzwe tubigejeje kure. Muti none kugira ngo umuntu yakigwe mu mashirahamwe yo kuvuzanya hasabwa iki? Aha Ngendakumana Anacre asanzwe arongoye ishirahamwe ryo kuvuzanya rikorera muri komine ya Kiganda aratubwira igisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kuba umunywanyi w'ishirahamwe ryo kuvuzanya. Ukinjira ukavuza n'umuryango wawe, kuva nk'umusore kwaza cyane inkumi akaza kuva ufise imyaka 18. Iyo rero uri umuntu umwe mu kwinjira usabwa amahera 220. Ibihumbi rero utanga haba harimwo n'amafaranga y'igitasi cyambirasi. Ko twe tuguha ikarata yo kwivurizako tuguhana n'igitasi cyambirasi. Aho no kuvuga rero umuntu umwe. Mu gihe rero ari umuryango ufise abantu batarenza 6, mu kwinjira utanga 30. Ivyo bica bivuza uwo muryango wawe, abavyeyi n'abana. Hanyuma iyo ari umuryango urenza abantu 6, mu kwinjira batanga 35,000 bagaca bivuza bose. Rero mwishira hamwe hariho ingwara tutavuza de maladie chronique tuvuza kuko ubwo buryo butangwa usanga ari buke. Kugira ngo rero abanywanyi bacu bivuze, ishira hamwe rigiranira amasezerano n'amavuriro mato mato n'ibitaro ndetse n'amavuriro y'abigenga twashobora kugiranira amasezerano. Iyo rero umuntu agiye kwivuza ivuriro ritoya, umunywanyi wacu ariha ibice 20%, hanyuma ishira hamwe ligacha muri murihira ibice 80%. Muri urwo ruganda kandi bamwe mu ayo mashirahamwe amaze kuvuza barashinga intahe akamaro byabagiriye. Jewe nitwa Nizigimana Benirida, mba ku mutumba wa Kamerwa, zone Kiganda, komine Kiganda. Tuvuzanye twese murakoze. Jewe ninjiye mu ishirahamwe ryo kuvuzanya mu mwaka w'2014. Niho natangura kwinjira mu ishirahamwe ryo kuvuzanya ngaho Kiganda. Iryo shirahamwe ryarabayeho riragoyagoya kubera abari barirongoye batarigororokeye neza. Jewe naragize ikibazo ico gihe, ariko mugabo sinipfuze guheba kuza muri tuvuzanye. Byahise ndabireke ko ryaragize ikibazo riramara n'umwaka ridakora. Hama rero bararikurikirana, hamanya kuba padiri mukuru aramera nk'uri ararivyura riragaruka gukorera ngaho Kiganda. Jewe nca ndiyumvira nca ndagaruka kwinjira mu ishirahamwe. Jewe nivuza ndi umwe, natanze amahera 20,000, ariko ryarafashije ndivuza. Naragwaye ngwara ndahantu Igitega, mugabikiye nk'uko mwakabivuze, ikarata yo kuvuzanya, ikarata yo kwivuza umuntu ayitwara kujya atwara karangamuntu. Nari nagiye ntwaye ikarata yo kuvuzanya, ndagenda kwivuza ahantu kwivuriro ryo kuri Rokenki nahajya mu Magarama. Jewe mfise udukarata 2, hariho kamu, hama ndasokorora kamu ndayisokoroye irimo n'igitazo cyambirasi ngo yabike iyo nikorera ngaha. Hama ndasokorora iyi sokoreye iyi nyabatizana, baranyakira. Uwari yaje kumvuza yaranakangutse ati mbega none ibyo ko naheruka wari warabivuyemo wabisubiyemo ryari? Narasubiye kubera nabonye akamaro katuvuzanye. Hanyuma rero ndivuza, nari ndemvye ndivuza kuri iryo vuriro, barafashe neza baranyakira.
ndivuza nari inkanye susumira aranjana ku kazuba nkirindiriye yuko bangirira ibipimo barankoreye ibipimo byose bishoboka ivyo bintu bankoreye rero wari yagiye kumvuza yibaza ko tuza gutanga amafaranga menshi cyane kuko yarazi ko amvuza 100%. Hama rero barampa ibipimo hageze rero barampa inyishu baca baramurihisha amahera arakanguka. Hama rero niko nabonye iciza catuvuzanye ni ariko abene gihugu baguma ngaho urabona agera kugwara nka mu kibano ukebuye ageze kugwara aca atangura kuvuga yuko ari co wo mufasha kugira aje kwivuza naho bitagishoboka. Hama ageze kwa muganga urabona abantu bamwe barapfungirwa mu bitaro abandi bagapfira muhira kubata agiye kwivuza yarengeranye. Hanyuma rero niko kamaro nabonye ko muri tuvuzanye nico shingira intahe.